Namenyesheje yuko mu kice ca kabiri ca kino kiganiro tuza kuba turi kumwe n'umushitsi none twamaze kumwakira turi kumwe n'umuririmbyi mu maze igihe mufise indirimbo nziza cane yiwe nje gushima yitwa Sarrive Dunny niwe turi kumwe muri kino kiganiro ndagwaye kaze. Murakoze cyane. Amakuru yawe ni meza ndashima Imana. Uwo twidondora abantu bamenye Sarrive Dunny ninde? Nitwa Sarrive Dunny nkaba ndumuririmbyi ndumuhimbazamana ego. Umwanditsi w'indirimbo akaba n'umu worship leader. Ndumwanditsi w'indirimbo nkaba ndumu worship leader ego. Uba hehe usengera hehe? Sengera muri église yitwa La Grâce iri mu Bwiza kuri 4e avenue numéro 67 nkaba mu Bwiza nyene. Abantu bakuzi ku ndirimbo nje kugushima mbega uba hariho n'izindi ndirimbo ziri imbere yayo? Ego nje kugushima nabwo ari indirimbo yanje ya mbere, hari izindi ndirimbo nasohoye imbere yaho. Hari indirimbo yitwa Uranyobera, hari n'indi yitwa Amahoro, hari n'indi yitwa Reconnaissant, hari n'indi yitwa Bila Yesu twakoranye na Edine Deana ego. Watanguye ryari umuziki? Umuziki nawutanguye carrière solo nayitanguye 2018 niyo natanguye gusohora indirimbo yanje ku giti canje mugabo kuririmba nabitanguye kera kuva ndumwana. Sunday school. Sunday school. Aha. Navuze yuko ari wewe waririmbye nje kugushima. Reka turirimbira akantu kugira ngo bumve yuko ntabesha. Okay, sa. Seru timbe reyawe mukisa nje kugushima muti mawa juciye bugufi nje kugushima iwi bamwo byose bigushime nje kugushima Nyandu ruko yagakiza kanje nje kugushima nje kugushima nje kugushima nje kugushima mtamwitabira namwe. Nje kugushima ni imwe mu ndirimbo nziza cyane. Wotubwira ukuntu wayanditse iza gute? Iyo ndirimbo irafise inkuru twarayikoranye na Groove Agent. Sanzwe ndumwe mu bantu bari muri Groove Agent. Groove Agent n'umugwi w'abavuzi babishoboye n'abaririmbyi ego. Rero hari umunsi twateguye umunsi wo kuryoherwa nyene kugira relax. Tutugenda n'abagenzi bo muri Groove Agent tutugenda kuri piscine. Kuri piscine rero ndibuka yuko turagira ndanaja mugabo narinjiye ahantu muri bassin nini. Rero ngira nsohoke bitabirananira ko nsohoka bisa nko kumenga ndibiye mu mazi. Birananira nyine kunaja vyose birananira cyandasezera. Mugabo Imana ishimwe ko ya Dev Pro yaciye abaza ubwo nyene ahantu bariko barogira bobo n'abandi ba musiciens hariya ba Juif go hama baca barambona nasezeye. Je nari namaze kuyigwanira nyene vyananiye bisa nko nibiye mu mazi. Bade baca baraza biruka banaja mu mazi barankurayo baransova baca banjana hejuru. Ndamara umwanya ndiko ndamedita ngo aho onye na FC programme na Dev nyene muri studio yuko tuza gukora indirimbo. Rero iyo ndirimbo niyo yaciza no kuvuga nayigiriye record umunsi nobaye naseze mvugisi nobaye napfuye. Iyo ndirimbo yaje muri ubwo buryo. My goodness. Okay. Hanyuma ucamva message we ngo nje kugushima. Iyo niyo message numvaga umutima wanje wuzuye amashimwe menshi cyane
ntafise ingene vyo nobivuga. Sûrement que indirimbo zibonetse gutyo ataba ari indirimbo yiwawe gusa. Kuva isohotse hari amatemonyage y'abantu baba barakozwe ko benshi cyane sino bavuga ngo ndabiheze ari abantu usanga babikubwira abandi bakavuga ikoze neza umuziki ni bon abandi bakubwira ngo irankurako abandi bakubwira ni amatemonyage du moins ni menshi maze kuronka kandi ndabishimiye Imana kuko c'est pour sa grâce. Ego. Hanyuma ndashaka kumenya mbega inyuma yayo n'ibindi bihe bikorwa uri kurategura. Hari ibikorwa byinshi bihari gusa hari igikorwa ntegekanya ko kizosohoka muri mu mwisho w'uno mwaka. Ni indirimbo ikoze muri live mu buryo bwa live recording y'igiswahili mugabo yitwa Mwema. Ego nizera ko Imana izo kwigaragaza kandi no muri iyo cyane gose. Ego. Turangiza hari akajambo wumva woshikiriza. Ego. Mbanze kwanza ndabashimire mwebwe mwashoboye kuntumira. Ndashimiye HTV Imana ibahezagire ibandanye bakuza mu rundi rwego. Ndashimiye Groove Agent, ndashimiye ishengero ryanje umwongere wanje, ndashimiye hama ndabashimire namwe muriko muradukurikirana. Nongera kubabwira kandi ko Yesu abakunda. Yesu arabakunda asanga utarizera Kristo nakanya kawe keza ko kumwizera kugira ngo ivyo wovuga ngo uje kumushimira bigire sens. Uri umwana mu bwami ivyo ushimye biragira sens cyane gose. Ego kandi ubwo buntu bwo kugukiza burahari mu izina rya Yesu Kristo. Yesu abahezagira. Amen. Ndagushimiye cyane kuba waci hano kadupartaja umutima hamwe na histoire nyuma y'indirimbo. Murakoze cyane. Urakoze. Merci beaucoup. Reka dusezere Sarrive Dunny dusigamo indirimbo yiwe. Jewe ndaza kugaruka ndangiza kino kiganiro.